abanyepolitike batandukanye babona ko umwaka urenga imisi mike ndayishimiye Varisito amaze arongoye Burundi amabi hakugabanuka yimonogoje muraza kumva ibitazo shimira Imana wo mu mugambwe MSD n'arabonye mu bya politike Karoli Mukazi ivyo babivuga ko mukanya hazindutse yegereye mu gisagara ca Bujumbura aho abakozi bakorera ishirahamwe Onatel bariko barasaba ko bahabwa agashahara kabo bamaze amezi 3 bagakubita ijyahumye mukanya murabyumva mwido nido rya makuru nayo mwishirahamwe SOS Torture bo bavuga ko inyifato ya leta mu kubogoza no gukura mu mabanga abategetsi bagirizwa mabi bikogwa atamategeko akurikijwe nabyo mukanya Odas Kaburo aca abija ku muriri Jo Fribert Kangwa kuri mikro mwinga bw'ibyuma hariyo Yves irakoze kaze muri aya makuru ahagarariwe na Nadeshe Munyaneza. Makuru yacu twabateguriye muri politike kubijanye n'umwaka urenga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramuswa ubutegetsi mu mugambwe MSD bavuga ko amabi yiyongereye kuruta aya ahora ku ntwaro y'umuhisi Nkurunziza Petero kubwa Epitase Nshimirimana avugira umugambwe MSD avuga ko uwo arongoye Uburundi yaranzwe n'ububeshi gusa kurikira kiretse ko Evariste Ndayishimiye azi kubesha nta kindi kintu nta bindi bintu jewe mbona noshima kabisa muti kubera iki Ndayishimiye yihaye ubutegetsi abarundi bicwa abarundi banyuruzwa abarundi bahohotegwa mbere n'abakenyezi bafatwa ku nguvu ku munsi uno munsi amaze umwaka twari igihugu ivyo vyakogwa imbere yuko atwara igihugu vyariyongereye ndibaza ko Ndayishimiye Evariste ubwiwe adashobora kumbeshuza canke ngo abihakane kuko vyirirwa biraba izuba ryaka bene umurango barorera aho murumva ko atakintu na kimwe co gushima ngaho kihari uyu mukuru w'igihugu ahari uno munsi imbere yuko asimbira ku butegetsi abarundi bari mu bukene butagira uko bungana ugwaruka rwaraheze amashure rugaca ruja kunyigitanira mu mihani wabo n'abavyeyi babo no kuvuga ko bamwe bagahurira ku ipantaro na base babo ku kubura ico bambara abandi bagahurira ku gitenge na banyina babo kubera yuko batagira agahuzu bambara kandi atanu wundi mugambi bafise bashobora kuza gukora kandi barangije amashure yabo. Epitase Nshimirimana avuga ko ataco ashima na gato ku butegetsi umukuru w'igihugu amaze ko umwaka kuko ngo mu gisata c'ubutungane hakiri amakosa menshi kandi akeneye gukosorwa. Ubwa mbere ngaha ico mwomenya nuko mu Burundi kuba hariho imigambwe myinshi atakibazo biteye kuko niyo demokrasi nukuvuga ko imigambwe myinshi ituma hari iziyumviro bitandukanye byo gushobora kubaka igihugu kandi niko kwishira no kwizana abarundi tugwanira nibwo burenganzira abarundi dukeneye ko umuntu yishira kizana mu vyiyumviro vyiwe ariko rero ingaruka z'imigambwe myinshi tubona ikorera mu kwaka ubutegetsi nuko vyica demokrasi bikagwiza abasavyi kandi ivyo navyo bitumwa na leta kuko niyituma iyo migambwe itakaza karangamutima katumye ishingwa hanyuma ntibicisanzura mu vyiyumviro vyabo bagaca rero batangura gukorera mu kwaha k'ubutegetsi kandi iyo umugambwe ukorera mu kwaha k'ubutegetsi ntusubira gukora ku nyungu z'igihugu n'abanyagihugu naba tubona uno munsi abarundi baba bari mu ngorane hanyuma nabo bakaguma mu kwijandajandira kw'ibintu bimeze neza kw'imigambi bari bafise leta CNDD-FDD diriko yayisha mu ngiro nkaho umengo ntibabona ibiriko biraba naha mubona abarundi bagandagurwa kandi umugambwe kanaka washinzwe kugira ngo ugwanye iyicwa ry'abarundi mugabo
ahubwo bakaza guhindukiza ikibazo bakavuga ko no ku isi yose ngo no muri Amerika abantu bapfa. Ivyo byose ni ingaruka zo gukorera mu kwaha k'ubutegetsi. Mu majambo makeyi niko kwica demokrasi. Iyo imigambwe myinshi ikorera mu kwaha k'ubutegetsi vyica demokrasi, ntihasubira kubaho ivyiyumviro bitandukanye vyo kwishira no kwizana, haca hasigara hariho iciyumviro kimwe gihotora kigatoteza abanyagihugu, abandi nabo botegerejwe kugwanira ya demokrasi bagaca baza gusasira no guhimbaza ico ciyumviro kimwe, gutyo demokrasi kabipfuye. Nayo ngo iyo harangwa imigambwe myinshi mu gihugu byonona demokrasi bikanagwiza abasavyi, na cane cane imigambwe ikorera mu kwaha k'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Epitase Shimirimana akavuga ko imigambwe myinshi ubwayo kitari ikibazo n'ubunyene. Tumukurikire. Mu butungane abarundi bamaze igihe bamenyesha ko batagira ubutungane, ko barenganywa n'abacamanza bakabura naho bitwara. Uno munsi hasigaye hari n'abarundi bacigwa iminyororo yo guherayo batigeze bitaba ubutungane ngo baburanishwe canke bisigure kuvyo bariko baragirizwa. Mu majambo makeya, nta bintu jewe mbona noshima bihari, kuko nizi umuntu yogomba gushima ko vyavuzwa ari ukuri asanga vyahindutse bikamera nk'igipindu umukuru w'igihugu yoba yariko aratera abarundi. Kuko heraba namwe mwashaka ndabahereza uburorero nk'ibintu je nariko ndayibaza nti ivyo ari byo vyose Evariste Ndayishimiye vyoba bimushikiye akavuga ukuri n'igihe yavuga ari imbere y'abagize leta yiwe, ari imbere y'abanyamahanga abaserukiye ibihugu vyabo, ari imbere y'abigeze gutwara igihugu, ati jewe narabuze abamfasha. Ivyo ku muntu abona ibiba mu gihugu yarashobora kuvuga ati uyu muntu aza yavugisha ukuri. Ariko raba vyahindutse nko gutera igipindi cyangwa gutera inkuru abari bicaye muri ico kibanza, kuko iyo bigahinduka nk'inkuru canke igipindi yari guheza agaca afata ingingo zishobora gutuma aronka abo bantu bashobora kumufasha. Kuko ntibisiguritse kandi nta muntu n'umwe yovyumva ko mu Barundi barenga miliyoni 10 umuntu avuga ko yabuze abamufasha. Akandi karorero ni igihe yemeza ko atamukozi wa leta azokwigera atera imbere mu gihe abo bakozi nyene bagowa y'ikivumbu. Aho gutora inyishu yotuma abo bakozi nyene batera imbere, agacaza kubibutsa ko batazopfa bateye imbere kandi bari muri ya leta yiwe, kandi n'abakozi b'iyo leta. Mu yandi majambo yarahejeje kwerekana ko amabanga ajejwe atayashoboye. Jewe nivyo rero mpeza nkita ko ari ukuri yabahejeje kuvuga. Jewe rero novuga ko hari ivyo nshima noba mbeshe. Epitase Shimirimana avugira umugambwe MSD. Muri ico gisata nyene ca politike, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega babandanya kuvuga uko babona umukuru w'igihugu Ndayishimiye mu mwaka amaze ku butegetsi. Karole Mukasi we avuga ko kugira ushime canke ugaye ivyo yari yakoze uba warigeze no kumwizera na gatoya. Kurikira Mukasi. Ntavyo ndamugayira, ntavyo ndamushimira. Burya kugira ngo ugayire umuntu canke umushimire uba waramwigeze kumugirira cyizero. Ndaba rero ngo ni kubera yabaye umukuru w'igihugu canke ko hashize umwaka ntangura kuvuga nti hariho ivyo yaba yakoze vyiza canke bibi. Mu gihe mu ntango yerekanye yuko ata kintu co kutwizeresha coba kikiriho, nibaza rero yuko ubu ico yoza agira cose ciza yoba ari surprise ko barakugira neza, ntawo vyankagize neza. Mugabo burya n'ukuri umuntu yabaye umukuru w'umugambwe witwa CNDD tuzi akawigura agatwara imbonerakure y'abasendede, hari imbonerakure byategereza kuba byarafuswe mu Burundi iyo haba hari amategeko, kuko
ingorane zose dufise nivyo si bo bahambere baje bagira bene ivyo mugabo nibo baramutswa ikibi mu Burundi umuntu rero yatwaye sendeza agatwara imbonera kure akazivugira akavuga ko ari abamarayika ntangaza yuko bavuga yuko atabantu banyuruzwa atabantu bapfa ko ari amahoro ko vyose ari makwe ko ari amarama kubera yuko bajya babikora yavuze ko araberanda ko aba banka ari kubera babagiriye ishari Mukasi Karori abandanya avuga ko ata murundi yo kwizera ko utwara uburundi hari iciza bo mwitega ko ahubwo akavuga ko hazogira igihe intwaro ya CNDD FDD igatembagazwa nk'izindi mu Burundi. Mukasi abarundi sinobizeresha sinavuga ngo dutwara neza cyangwa dutwara nabi mu gihe ari CNDD cyanibaza ko ibintu nukubivuga uko biri nta musendede azorongora neza Burundi yaba president yaba premier ministre yaba deputy yaba igiki uko muzovyita kose nukuri nashaka gusaba cyane cyane abarundi cyangwa abantu bose batwumva yuko burya ntakoze uravuga ngo nihaba byari bibi mu ntango bizoba ari bibi mwiherezo nicyo bituma rero jewe iryo hazuka ntorijamwo ryo kuvuga ngo ari umwaka umuheza ari iki twarinjiranywe n'ivyo mugabo ntawo kwihebura kuko kujya babivuga ngo ntambura idahita n'izindi ntwaro zarahavuye mugabo n'ukuri azadusigamwe imvune kujya n'abandi bazidusizemo kandi babandanye kubera tuguma twizera abo tutokwizeye umugambwe watoranye amacakubiri umugambwe watoranye ubwicanyi ukabugira ubuhizi niho nyabwoko n'ukuri uwo mugambwe nta na hamwe urerera abantu kwisi ibizohera rero mu Burundi. Karori Mukasi akaba ari umunyepolitike yahunze igihugu tuve muri politike tuje mu by'agateka kazina muntu naho babicishije mu rwandiko SOS Torture kuri uyu wa 20 mukakaro mwaka 2021 baraye basohoye urwandiko biyamiriza iyirukanwa hatisunzwe amategeko ku bakozi ba leta mu Burundi co kimwe na bamwe mu batware bakugwa agashambara imbere yabo baserukira. SOS Torture bagasaba abarongoye Burundi bwa mwakino gihe guhana abakozi canke abatware bakosheje hisunzwe amategeko. Idonido ry'inkuru turibaza Odas Kabura. Nkuko bisanzwe muri urwo rwandiko nimero 36 ubutungane mu Burundi no gutwara neza bashimikiye kuyirukanwa ry'agasakisaki hatisunzwe amategeko ku bakozi ba leta co kimwe na bamwe mu batware bambikwa minote imbere y'ababitoreye n'abamenyesha makuru. Aha bakavuga Albert Maniratunga umuyobozi wishira hamwe ryegukira leta mu byo kunguruza abantu Otrako mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'amahanga yirukanywe imbere yabo arongoye abamenyesha makuru ibyakozwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ry'abanyagihugu Gerevazi indira ko buca bataziranda kugarika yubahutse kwambika minote umwe mu barongoye quartier mu gisagara ca Bujumbura imbere yabo aserukira imvongo yarengereye amategeko mu gushira mu ngiro umugambi wa leta mu gusenyura amazu y'abanyagihugu yubatswe hatisunzwe amategeko. Umushinga mateka makuru atandabaneze yirukanywe ubutarariye mu mabanga y'ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu ubudandaji amahinguriro n'igisata c'ingenzi. SOS Torture baragaruka no ku mategeko atari make y'umukuru w'igihugu yirukana abakozi mu kazi hatisunzwe amategeko. Aha twovuga itegeko nimero 100 agakwego ubusa 52 n'itegeko nimero 100 ubusa 53 yo kwigenekerezo rya 12 ntwarante umwaka wa 2021 yirukana amaguru atagera hasi Christian Kwizera umuyobozi mu bushikiranganje bw'ikigiga ca leta yarajejwe gutegura amafaranga leta ikoresha buri mwaka na Victor Rurakengereza yarajejwe ibiro mu byo gukingira ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega hamwe n'abandi batari bake birukanywe mu buryo mwe nubwo ibikorwa hatisunzwe ibwirizwa shingiro no gutwara neza mu Burundi. SOS Torture bagasaba abategetsi kutihutira kwirukana abakozi canke kuboha abatware hatisunze amategeko ahubwo nyabuna bagatanga karorero mu guhasha abanyonora itunga ry'igihugu no kurya ibiturire biganje mu nzego zitandukanye za leta y'u Burundi. Mu gusozera ugo rwandiko SOS Torture bahamagarira abarongoye Uburundi mwa kino gihe kutivanga mu itunganya ry'abakozi ba leta co kimwe no kubahiriza ubutandukane bw'inzego z'igihugu nkuko
nkuko bisanzwe bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro hamwe n'amategeko mpuzamakungu mu vy'agateka kazi na muntu. Odas Kaburo arakenuye. Iyi muri ko murumviza ni Radio Peace FM Medri y'ugaruka mushobora gukurikira n'amakuru yanditse kuri website akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome. Ngo bategerezwa kubanza gukora bakagwiza umwimbu uboneka mwishira hamwe ryabo. Ayo niyo majambo yazindutse akoreshwa n'umuyobozi mukuru wishira hamwe Onateur nigihe kuri uyu wa gatatu genekezo ya 2021 mu kakaro y'umwaka wa 2021 abakozi b'iryo shira hamwe bari bazindutse muri Geregere. Inyenda muvano ya ndyogo yiyo hagarikwa ry'ibikorwa kuri abo bakozi no kwishuza agashara kabo bamaze amezi atatu badakubita ijisho. Geregere ikaba yamaze hafi isaha yose bahagaritse akazi kabo igihe bariko barasaba kandi ko ishira hamwe bakorera ryo bandanya kubaziganiriza mwishira hamwe ryo kwiteganiriza kazoza INSS. Basaba no kuvuzwa mu bakozi ba leta nk'abandi mwishira hamwe mutuelle de la fonction publique. Muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo naho imyidogo ni myinshi ku mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda zitariko ziraboneka ku ntonde z'impunzi zigenewe ubufasha bw'amafaranga yo gusoma ibifungurwa ariko aratangwa n'ishira hamwe PAM kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Izo mpunzi kaba ziriko ziraronswa amafaranga yo gusoma y'amezi atatu no kuvuga Rusama, Ruheshi na Mukakaro. Imiryango myinshi igizwe n'abantu benshi bahera kundwi kuduga ikaba itariko irisanga kuri izo ntonde z'impunzi zagenewe ayo mafaranga. Kuri microyation Ngabo nziza izo mpunzi zitakamba kuronswa imfashanyo nk'izindi mpunzi. Tubakurikire. Twebwe twageze ko dupokera kandi twararushe amezi atatu tudapokera, ariko nka jewe nagize ngo mpokere mfise itaye 10 n'umuryango wanje turakwiye turi ngaha twese mu mahema, ariko tugize tuce hari abatubwira ngo itaye ngo nta mazina dufise kandi turi benshi twabuze amazina twese turifumbase twabuze ukungene turi bubigire. Abana sinzi ukwene tuzobatunga mu mahangare kandi bariko baratumaza amezi atatu yose tudapokera. Twebwe twababajije batubwira ngo ni murindira ibifu kandi turiko bamwe bagaca baca kandi ku mashini bagaca bironka amazina, ariko bwa mbere bakubwiye yuko nta mazina waronse. Twabonye rero karibo bariko barabigira ibyo bintu. Dusaba yuko nukuri bo tufasha bakaturabira abo bantu bariko banka kuturabira amazina neza kugira ngo amazina yacu bayage. None nk'abantu 10 uzobatungisha iki kandi amezi atatu? Kandi rero nababuze bafise nk'abantu 15 nukuri agahinda karimwo abantu bako bararira bikubitanga hasi bagaca badusohoza inkoni ngo nidusohoke. Gitangaje nuko uhera kwitayindwi nizo ziriko zirabura amazina kugeza kw'icumi nizo ziriko zirabura amazina. Ndababajwe n'ukuntu je no kumva ifomo yiwanje yarapokeye je ntigeze mpokera. Je sinigeze ninjira gupokera nta n'umusi n'umwe. Ni village yiwanje ntiyari bwashyiwe, ariko ntangajwe n'ukuntu bambwiye ngo irese yiwanje ngo ya mafaranga ngo ntayirimo. Je nivyo bintangaje kandi izina ry'iwanje berekana ko ririmo. Je naraciye kuri risasuma nko bisaba. Nta musuma yanyivye ifomo nari ndayifise, nta musuma yanyivye. Ntangajwe n'ukuntu rero ivyo bintu ariko babimbwira. Ico nsaba ko bompa imfashanyo yanje nanje nkaronka ukuntu mbaho n'abana. None nzobaho gute? Amahera y'amezi 3 yose bayariye nzogaburira abana gute? Abana biwanje bazobaho gute? Nkeje nzobaho gute? Ntagira umugabo ansumira, ntagira umugabo afasha. Ntibago badukwiriza cyambere amahera yacu indani bese ko baragenda bararira. Kandi kindi kagera kabiri je ndiva ukaroro kiwanje basize muri centre d'accueil communautaire ni isayi ndinjira indani bakamwa ngo subira inyuma ngiye gupakira kamitaye zibiri tayimu nibaza none je no murefije gisubi yambwiye ngo ningene wa Crispis ibyaje niyo vyugaraniye n'ubu yaje sindasobanukirwa ko nari murefije niko ndumurefije ni isaha rero turaho dubaye nka mayibo isabuni sindonka ibizuku sindonka jewe
rero sinamenye igihe ahantu magaze cyo kintu ntaratahura kekiro dusaba ifashanyo yacu nkajewe isabuni simesa ku ruhande rw'iwanje kuba ndi centre d'accueil communautaire simesa ngiye kudekarara yifuka mu maso nkaburi cyamo mvuga nkibaza ko tudahuza indimi ndi umuntu nawe ari umukongomani byambere ibyo byamaze kungera ahantu niko mbere ko ndasaba yuko Imana ifashije subiri iwacu narahuye n'intambara mu Burundi muganda ziko n'ubundi ngiye guhura n'izindi kuko ivyanye naje mpunga ntibirava mu nzira mugabo ngomba ntaye kubwo inzara y'abana banje na jewe mbona ngomba gupfa n'inzara. Ayo majwi akaba yegeranijwe na Ngabonziza Sioni. Nino ngaha rero dusozereye amakuru twari twabateguriye, reka nshimire uruganda rwacu rwo rw'amagwitanga rutiziganya kugira ngo muronke amakuru atohojwe neza. Shimire Yves Irakoze yatumye amajwi abashikira atankomanzi, nibagiye na Ndeje Munyaneza we yarahagarariye aya makuru. Jewe Joe Philbert Karangwa niko ndayabashikiriza mu nkunzire duhanisango ku munsi w'ejo. Imana ibarinde.